abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiatives for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mukije nshuti mgenzi mukuzo ngera iganiro abakunzi b'amahoro. Nuno munsi uracari kumwe na Dasmana Kiza ndiko ndigushikiriza nkaba ndiko ndabandanya kugira ngo twari tuganiriye mu kiganiro caheze c'ubwizigirwa bw'ishengero. Twari dufise umutumire Oscar Ndwarugira kandi no munsi tukiri kumwe kugira ngo abandanye atuganirira kuri iryo jambo ry'ubwizigirwa bw'ishengero. Rero nubu reka twe tumuramutse nabiyongere aturamutse kandi aramutse n'abariko batwumviriza. Ndabaramukije. Nanje ndabaramukije kandi ndaramukije n'abariko baratwumviriza badukurikirana kuri radio televiziyo Heritage. Murakoze cyane. Twagira tubaye kaze ubwira kandi bwa dushishikaye igano twari ko turavugana mu kigano giheruka aho twari turavuga ku bwizigirwa bw'ishengero. Mwaratubwiye bitari bike aho mwatubwiye yuko ishengero bwa mbere ari ishengero ritaboneka n'amaso kandi riri mu mpande zose mu madini atandukanye. Iryo shengero si umuntu abonesha amaso ariko ngo abari muri ryo bakora ivyerekana ko bamenye Kristo, bahagendana nawe, bagakorana nawe, bakarongorwa nawe. Kandi mwaratubwiye yuko n'ijambo ryitwa ubwizigirwa naryo ari ijambo ryerekana ko umuntu aba ari umuntu atacu uwo mugaya, umuntu adahindagurika, umuntu atavuga indimi zibiri, umuntu icavuze kiba ari ico kandi nabukeye yogisubiramwo. Nibaza ko ahanini ivyo mwatubwiye kandi ivyo muratubwira cyane cyane ko hariho n'igituma ivyo biba gutyo, nuko hariho itanguriro, novuga inkingi canke fondation babubatse ko ari ryo Kristo Yesu. Uwo nago ntahindagurika kandi ntavuga indimi zibiri kandi uwo umunyamahoro, uwo arakundana, uwo aragororotse, uwo ntaco uwo mugaya. Munca bakiraza ko ari nk'ivyo mwatuganiririye. Yego nivyo twavuganye n'ubisaba bigarutse ko neza. Yego nibaza ko abadukurikiranye kiriya gihe bashoboye kumva vy'ukuri ivyo twavuze kandi n'abadukurikirana no munsi nibaza ko ubahaye icegeranyo ciza c'ivyo twavuze. Murakoze cyane. No munsi tugatubana twiyumvira kuri rishengero Kristo ingere ryofasha gutsimbataza amahoro mu gihugu cacu c'u Burundi. Kandi ivyo navyo ibintu dukeneye ku munsi turavye ibice tubamwo, ivyo turimwo, ivy'igihugu gikeneye n'ivyo abantu bakeneye. Na rero tugatugari kuri iki cigwa twongeye tucyumvire ko none ko twavuze ibitabirike kuri iki cigwa. Uno munsi twangwa tugaruke kukuraba neza ingene igihugu cyo kwizigira ishengero. Naho tugace duhera tubone kugenda dutera tuje imbere kandi baza kuza gushika ku bitare biki. Kaze rero nkumbe mwisanze. Murakoze cyane. Ingene igihugu cyo kwizigira ishengero mu Burundi ni kibazo kitoroshe, ariko reka ngerageze gusobanura uko ndavyumva nkuko twabivuze mu buheruka. Iyo tuvuze ishengero ni izo mpande zibiri. Hari ishengero riboneka, ari byo twita amadenomination canke amadini atandukanye. Hakaba n'ishengero ritaboneka ari ryo rigizwe nabo ba Kristo bizera umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo kandi bagendera ikijambo ry'Imana rivuga, barongorwa na mpwemu yera, batorongwa na kameremere k'umubiri, baboneka mu mwifato no mu byo bariko barakora. Rero ubifatiye ku shengero riboneka, yego hariho ibibazo byinshi bivanye nuko amashengero ari menshi kandi atandukanye. Kandi ku vy'ukuri ku ruhande rumwe amashengero agenda agira ibibazo bidasa gushikaho hamwe vyashitse bigashika nuko ari leta ku vy'ukuri igaruka kugira gute gushobora gutunganiriza amashengero amwamwe. Iyo rebishitse nk'ubwo rugero biragora gose ko ishengero ryizigirwa n'igihugu.
ahubwo hageze n'igihe babona umengo habwa ishengero riri mu bateza ibibazo gusumba abazana inyishu. Wore n'umwifato wabaye kandi nibaza ko ntovuga ko waheze ushobora kubandanya ko nko nabivuze mu buheruka amashengero menshi aratangura afise intumbero zitandukanye canke abarongozi bamwe bakaja mu burongozi bw'ishengero bafise intumbero zitandukanye. Mbere none abivuga ndavyemanga ko ari n'abaja mu burongozi canke n'abatanguza amashengero bakayitira amashengero Kristo n'uwo Kristo batamuzi ari ibindi biharuro bagize. Abo rero batuma haba igicapu cyo kumenga ishengero ryarananiwe ritera ibibazo ritera ingorane. Leta riri gacibona umengo mbega twokwizigira amashengero ni hamwe uzubona bagize batereka dushiraho amategeko dutunganye ishengero turipange turishire ku murongo kugira ngo ntirize ridutera ibibazo ukamengo ishengero nyene bararishize ku murongo baripange kubera yuko ridashobora kwipanga ngo rikore na vya bindi twari ko turavuga. Mugabo tugiye ku ruhande rw'umuntu w'aba Kristo ku gatwe kabo umwe harimwe abantu benshi cyane leta ishobora kwizigira. Ni benshi mbere mvuga ntiyaba batariho sinzi n'igihugu cacu yo kiba kigeze. Yego. Mugabo abantu turabafise benshi bizera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo bagendera ukuri bahagararira amahoro bataja mu kurenganya abantu. Nimba ari umucamanza hari karaca imanza adakeneye itegeko riza kumubwira ivyo akora abizi kubera ijambo ry'Imana nico yizera. Nimba akora mu mafaranga nimba akora abo bantu ni benshi muri kino gihugu. Yaba atariho abo bantu tuba dufise ibibazo byinshi. Mugabo ndizera ntakekeranya ko bariho bidasigura ko hari n'abandi bantu babikora atari n'abakristo. Mugabo ico nzi coco nuko abakristo bamenye Yesu vy'ukuri barafise iyo ngendo yo kuba karorero keza k'umunyu n'umuco w'isi aho bari hose. Abo rero leta ibazi ntico buza kwibizigira kandi ndazi ko arabo yizigira. Hageze ku rwego rw'ishengero ishengero Kristo mu gihugu naho nyene novuga nti leta irakwiye kumenya yuko nimba hari ishengero runaka rimwe ryagize ibibazo ryagize ibibazo kubera imvo izi nizi muga ntibisigura ko amashengero yose ari uko ameze. Ishengero rigumana uruhara runini mu gufasha kubera yuko rihuriramwe abantu benshi. Yego. Mu kibano ririmwe abantu benshi. Mbere ugiye kuraba nko mu Burundi biravugwa yuko umuce munini w'abantu ari n'abakristo. Ku munsi w'Imana benshi baja mu masengero gusenga. Abo rero ku vy'ukuri igihugu kirakwiye kumenya neza yuko abo bantu canke ayo mashengero canke iryo shengero ryo mu Burundi turifashe muri rusangi leta ikwiye ku vy'ukuri naryo nyene kuri hagaciro no kugizigira kubera yuko sinibaza ko ari ishengero na rimwe ribuzemwe abantu bahagararira ukuri kandi bakora ibikorwa bishimisha kandi bihesha agaciro cyaba igihugu cyaba n'ishengero. Rero muri ico gihe niho mvuga ntibofatira muri rusangi kubera babonye hariho ishengero rimwe ryagize ibibazo bigasaba ko barinda kuritunganiriza rigasaba ko mbere rimwe na rimwe rinugagwa canke abarongozi baryo nimba bafungwa nimba bahanwa gute ngo bace bafata kumengo niko amashengero yose ameze. Oya ishengero ribaho rifise iyo ntumbero yuko ribaho uko ijambo ry'Imana ribivuga. Muga nkuko nabivuze harazamwe abantu bashobora gutuma umurongo utakara. Muga ntibica bisigura ko rya shengero ryatakaye kuko ishengero riza kenshi rifise iyo ntumbero yuko rigenda mu murongo w'ijambo ry'Imana hanyuma rifashe mu kubaka ikibano rifashe mu kubaka ya mahoro rifashe mu guteza imbere igihugu. Amashengero menshi afise imigambi myinshi yo guteza imbere igihugu. Amashengero menshi arafise amashuri arafise amavuriro n'ibindi vyinshi. Byose aba rero ko leta ku vy'ukuri itoca ifata bose ngo ibinube mugabo kandi ntivyo buza ko leta ahibona hari bimeze nabi ikwiye kuja kubafasha kugira ngo batunganye kuko nayo irafise uruhara mu gucungera ko icaje ngo gifashe kidahinduka ngo kuba arico conone. Ivyo rero abarongozi barakwiye kubimenya iyo rimwe na rimwe leta ije bamenye neza ko nibo byavuyeko kubera ko batashoboye guhagarara neza nko ijambo ry'Imana ribivuga. Leta ntishobora gucireka ngo bonone kuko harabusanga umengo bibaza ko ishengero
leta iba yivanze, mugabo ku by'ukuri iyo abantu bakoze neza ko ijambo ry'Imana ribivuga, leta ntibikeneye kuyigwiraza, ahubwo leta icinabashinga ibikorwa byinshi no gusumba. Rero naho ku by'ukuri jewe numva novuga, mugabo ku by'ukuri tuvuze ishengero rukristo dukwiye gutahura neza yuko tuko turavuga ba bantu ijambo ry'Imana rivuga ko ari umunyu n'umuco w'isi. Abo nabo nabamenye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Hageze kuri izi nyubako, kuri aya madenomination n'ibindi, aho harimwe ibindi dutegezwa gushira ku murongo, kubera yuko birashobora gushaka ko muri ayo mashengero habamwo n'abandi bantu bafite izindi nyungu n'izindi ntumbero, baca batanga igicapo kinyuranye n'ico ijambo ry'Imana rivuga kubijanye n'ishengero. Rero aho niho rero duca dusanga ku by'ukuri rimwe na rimwe hariho kudatahura neza, cyangwa gacu usanga rimwe na rimwe birasabwe yuko abantu binuba washaka n'iryo shengero bavuga bati no bari abantu turabona kumengo ntibapanze neza, mugabo ivyo ntibituma by'ukuri rya shengero by'ukuri ritagaciro. Rero nibaza yuko izo mpande zibiri zose zizokorerwako, bakamenya yuko rimwe na rimwe hariho abantu by'ukuri bakora ibikorwa byiza kandi bagendera ukuri kandi bashobora guterera kandi no bariko barabikora nk'abantu bwabo, mugabo kandi niyo bishitse ishengero runaka rikagira ibibazo ntibace bafatira ko amashengero yose ari uko ameze. Ishengero ryose bogiga ukwaryo, kuko si yose afise ibibazo kandi ahenshi menshi nari karafasha mu kibano aterera. Leta rero kuyizigira no kuyashigikira nibaza ko biri mu ntumbero bakwiye gushira imbere, kugira ayo mashengero ahuriramwe abantu benshi afise imigambi myinshi yo guteza imbere igihugu yo bandanya shigikirwa. Murakoze cyane, ngegeze kubunganira Yesu Kristo ngo barigize kumushira raporo yuko yari yabivye, ngo hari umuntu yari yabivye umurima mwiza, ngo hanyuma ngo wari uburo abakozi bagiye kuraba ngo basanga hamizemwo ngo n'ugwamfu. Ati none nyakubaho rujya gwafu cyo kurandura nyene muri bababwira ngo oya reka bigire gute, reka bikurane bizotandukana mwigenya. Rero abaturaba abatwumviriza barakwiye kumenya yuko bishika umwansi akabibamwo akabibugwamfu mu buro, kandi ivyo ugiye uvuga ngo kurabisha amaso waba usanga ujanyanije uburo n'ugwamfu bigaca vyononekara vyose ugasanga hacanovye. Murakoze cyane, ariko ngirangaruke ku bintu nagenda abona mu misi yahera kandi n'ubu nyaza ko bibanda kandi bizobandanya, nuko wasanga hariho nk'ikintu cerekeye kumvikanisha abantu canke gikeneye ukuri kugaragarira bose, bararondera abarongozi b'ivyo bisata canke bayo makomisiyo bakaronderera mu bantu bitiririrwa Kristo. None ico coco nico bacerekana yuko kwaba ari gushima inyifato yizo y'uwo mugwi w'iryo shengero rya Kristo. Nivyo kandi bigaruka kuco wari kuravuga, naho tugeze ku gihugu biragoye ko ubwo butumwa babwumva. Igihugu kitiza kuraba ugwafu bikarukuramwo igihugu niko gipanze, ntibashobora kuvuga ngo bagira babireke ugwafu baragwiruka inyuma gushika barukuyemwo, mugabo ni vya bindi nyene kubera ugwafu urugikura rusa n'ubururo uca usanga bakuyemwo n'ururo. Naho leta icinuba ishengero ryose muri rusange bagaca bafata abo bantu bose nico kimwe, mugabo urumva siko bimeze. Uko ijambo ry'Imana rivyigisha nuko hari haho umengo birasa, mugabo hari aho bizogira iherezo bikadadanuka. Aho ni mu buryo bw'imwemu canke mu buryo bw'ivy'Imana, mugabo mu gihugu bica bigorana. Rero uko ishengero ryagiye rigwira amashengero aba menshi ayatubona, hagiye habamwe ivyo nyene bari kuravuga, hazamwe amashengero, hazamwe abarongozi bakora ibinyuranye n'ivyo bari bitezwe ko bakora. Bigatuma rero bamwe niyo bajejwe amabanga usanga bahengamiye hana hariya, bamwe mbere ugasanga ku vy'ukuri bagiye muri politike neza neza niyo bicaye, ugaca usanga ni wamuha ikintu agikora kuriya. Leta yarabita ujya no muha ikintu vyoca bigenda kuriya. Burya niho vyagiye bigira gute,
bitituka. Mu Kirundi baca baca umugani bati umujyambwa bumwe agatukisha umuryango. Ivyo rero sinzi n'uburyo twonabigwanya canke tukabigabanya, kubera yuko vyaragaragaye gose muri kino gihugu ko ari amashengero yakoze ibintu bidakogwa, ko ari abarongozi berekanye imyifato zitarizo, bigaca bituma rero leta igira ingorane. Mugabo ndagwa nkagaruka, kubera yuko uko umuntu aremwe nuko umuntu Imana yamuremye harimo ico kintu co kurondera Imana. Uko bigenda kose leta irashobora kubona ko kumwe nabivuga hakiriho abarongozi bahagararira ukuri, hakirimwo abarongozi canke abanyeshengero canke abakristo bavuga ukuri, bagendera ukuri, babizigirwa. Ni naco gituma rimwe na rimwe nta bidatangaje ubonye hari umuntu bajeje igikorwa runaka bati we rongora ibiri canke rongora biri. Ivyo rero birashobora gushika bakabikora. Mugabo kandi turi muri ibihe bigenda bihindagurika. Mu Burundi urazi ko na leta yashize Imana imbere. Bijya hari igihe rero binagorana gose ugaca usanga mbega ko Imana iri imbere twosiga ba bantu b'Imana inyuma. Ugaca usanga naho nyene rimwe na rimwe rero barashizemwe abantu kubera yuko kumbure bifatiye kumvo za politike, bafatanye n'uburyo bumva ivya politike. Jewe raho ntangenda mpanura n'abarongozi b'amashengero amashengero yakwiye gutahura yuko uruhara rwayo ruratomoye. Uruhara rwayo ruratomoye no kuvuga ubutumwa, no gutanga impanuro, no gutanga ubuhanuzi. Mugabo birinde ntibaje kuba bami. Ko ara amashengero canke abarongozi b'amashengero umengo barafise inyota yo kuba bami, bakongera bakaba nabungere b'amashengero, bakongera akaba n'abarongozi b'amashengero. Ivyo bintu nibaza ko niba basoma Bibiliya neza ivyo bintu sivyo. Kuko uri umurongozi w'ishengero ugaca ugomba no kuba umwami, cyangwa ugaca ugomba kuja no muri politike, ugaca ugomba kuba no mu ndongozi z'imigambwe n'ibindi. Mbega ba bantu mu ishengero nabo bari mu yindi migambwe, bari mu bindi, muca mubana gute? Tutabeshanye biragorana, kandi ico gituma bibiri bigarukako. Rero no hanura yuko kuvyukuri abarongozi b'ishengero batajaniranya. Nari nakivuze, yego, bazi abantu vy'ukuri bagendera ukuri b'abarongozi b'ishengero n'ubu ntibatinye kubazeza ibikorwa. Bazobikora kumwe babandi babikora kera. Babibahe bavuga bati ujya mu tumuhaye kino kintu kubera tuzi neza avuga ukuri ari umukristo by'ukuri. Abo bamwize ko bakamwizigira bakumviriza, navuze abantu babonekera mu byo bama, mu byo bakora mu buryo bigenza. Abo bantu n'ubu bariho ni benshi, abarongozi n'ubu bariho. Rero leta ntiyotinya kubaha ibikorwa byo guhuza abantu, byo kumvikanisha abantu kuko yabikora kera, kuko abo bantu n'ubu baracariho kandi bazokwamaho. Muga nabo bandi bonona batoba bazokwamaho nyene, kuko niko Imana yabishinze. Yego, urwafu n'uburo tuzokwama tubibona. Muga mu vy'Imana hoho biratomoye ko hari igihe bizosobanuka. Ariko mu vy'igihugu nabivuze, leta ntiyemera urwafu, iraruhiga ikarukuramwo. Mugabo iri kirarukuramwo rero kubera biba bisa, ariko cyo usanga yajaniranije. Aho niho twosaba yuko kuvyukuri batobikora uko. Turacafise abantu b'Imana muri kino gihugu bahagaze, bagendera ukuri, bashobora gufasha. Rero leta ntikwiye gutinya kubaha ivyo bikorwa, hama nabo babikore nk'abantu b'Imana by'ukuri. Hari n'igihe mbere mpora mvuga nti ukabona bigoranye, ukabona bariko barakugora, urabiheba, urabireka, ubandanye uri umuntu w'ukuri, uri umuntu hagarikiye ukuri. Wirinde ntibihave bigujana ahatariho. Niyo mpanuro numva notanga, kuko hari igihe abantu benshi twagiye tubabona bagenda gufasha, tukaje dusanga bahezeyo ntibagaruke. Bigaca bituma mbere n'abandi bantu batinya, kubera bavuga bati nakagiye acaherayo. Mugabo nibaza yuko abantu barakwiye kumva neza ko uri umukristo by'ukuri, kwiye guhagararira ukuri, kwamura umuco n'umunyu. Kubera ko ivyo bintu Bibiliya ntiyapfuye kubikoresha. Nuko hariho umwiza mwinshi muri inosi, hariho ibintu bibishe cyane muri inosi. We kuja guhagararamwo nk'umunyu ngo utanga uburyohe, kuko indya zitagira umunyu nta muntu azirya.
ahantu hatari umuco biragoye ko abantu bakora. Urumva uwo muhamagaro kuja ku munyu n'umuco muri ino si, urumva ko atari igikorwa coroshe. Abantu bakwiye kubijamwo rero bumva neza vy'ukuri ko ari igikorwa kitoroshe. Hama bakabikora badatiriganye ku ijambo ry'Imana, bisunze ijambo ry'Imana. Nivyo bizotuma na leta igenda yizigira n'abandi. Gako habaye umwe agenda akabikora nabi canke akavyonona, leta ntiyo cijaniranye. Abantu b'Imana baracakenewe kugira ngo bafashe mu gutsimbataza amahoro n'ikibano ciza. Murako cyane. Gatwongeye tukibutsa abantu ubwizwa bw'ishengero bubonekera hehe? Buboneka mu buryo buki? Twongeye twibutsa abantu. Ubwizwa bw'ishengero bubonekera mu myifato abantu bagira, mu myifato abarongozi bagira, mu myifato uburyo dutunganya ibibazo. Ku ruhande rw'umuntu ku gatwe kiwe yitwa ko ari umukristo, yitwa ko bamubona ahantu ari mu bandi, mbega umwifato wimeze gute, ingendo wimeze gute, mbega avuga ukuri, mbega ni wa muntu avuze ijambo aryumako, ni wa muntu no musa atavuga ibi ejo ngo avuga ibindi, ni wa muntu ingendo ijana n'ukuri, ni wa muntu ingenda ijana n'imvugo, ni wa muntu bashinze amabanga yakora uko ategeza kuyakora, ni wa muntu mu bintu byose abantu bashobora kwizigira aho bamushize. Ico ni gicapu kimwe abantu baca bafatira ko mu kwiyumvira ishengero. Hanyuma tugiye mu ishengero riboneka cyane cyane hani ku ndongozi, abantu barongoye abandi mbega bariko bavyifatamwo gute, bariko batunganya ibibazo vy'indani gute, bariko kuvyukuri berekana ingendo yihe, kuko ishengero nk'ikibano naco kirafise ingendo cerekana, na cyane cyane iyo hari ibibazo canke uburyo citaho ikibano kirimo. No kuvuga rero nk'ahantu hari ishengero dufate nk'ubu hariho umugambi wo gusukura igisagara n'ibindi, ugaca usanga ahantu hari ishengero niho hantu hambere hari umwanda wa mbere ushoboka. Uravyumva? Ishengero ryaricaye rirarika umwanda urirunda riraba igisaka, urumva nk'ivyo si umwifato mwiza, bituma abantu bavuga ati aba nibo bari kuba karorero. Hakaba n'ibindi byinshi amatati yaduka, bimwe twanye tuvuga mu rusengero, abantu bagaca biruka mu masentare bikananirana, abantu gasanga injyane z'amashengero ziriko zimera nka zimwe z'amatongo mu gihugu, kandi bitongo n'abantu b'Imana. Ivyo rero biratuma abantu batitura ubwizigirwa bw'ishengero. No kuvuga ishengero ryate ntizokugira ribura ibibazo, mugo ivyo bibazo bibaye abashinga ntaye bishengero, abarongozi b'ishengero barashobora kwicara bagatunganya ivyo bintu atanduruzi ziwe ziravuga nkuko ijambo ry'Imana ribivuga, kuko ijambo ry'Imana riranavuga uburyo dutunganya ibibazo, biranditswe. Nibabisome babikore kujyanye n'imba byo kuri bizera ijambo ry'Imana. Muga nshingaruka ku kintu gikomeye umwanditsi umwe ntibuka neza yavuze, aho yavuga ati mbega iryo shengero tuko turavuga riracizera ubutumwa bwiza. Kuko nibishengero ritacizera ubutumwa bwiza, rifise vya bindi bintu twumva abantu bigwa barigisha atari ubutumwa bwiza, biragoye ko iryo shengero rihagarara ngo ribe umunyu n'umuco w'isi. Ibi byose twiyumvira biragoye. Ishengero nirisubire rero ku ntango, nta kindi gigisha atari ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa nabwo nyene bwo ni Yesu Kristo, ni nawe butumwa bwiza. Mugabo akaba ari mu bindi, bari muri vya bintu tuguma twumva bivugwa ku maradi, abantu nibagire gute batunge ibintu bifatiye ku muntu, kari ivyo bigo barabwira abantu ibibazo bizokwamaho. Rero mpanure ko ishengero risubira kuri vya bindi vyibanze, bimwe dusoma nyene muri Bibiliya, bavuga ubutumwa bwiza. Kandi aho basaba mwibutse abantu vya vyamwa biboneka ku muntu by'ukuri ari mu mwe muyera. Ivyo biri mu bitsimbataza amahoro wanka wakunda. Urumva ni kimwe tuvuga wa muntu uzi kuri mu ishengero, wa muntu uvuga ngo uri umukristo, nubu umukristo kubera kuba Mungu wagiye mu rusengero wambaye neza, uri kurakora ibintu n'ibindi. Uri umukristo kubera iyo ugeze mu isoko, iyo ugeze ku kazi, iyo ugeze ahantu hari hose, umwifato wawe ugaragaza vya vyamwa vya mpemuyera, ugaragaza ikibano kubana neza n'abantu, ugaragaza ku umunyamahoro, ugaragaza ku gusabikanya, umugwaneza, umuntu kuvyukuri wimvuga kuri, umuntu kuvyukuri ababara abandi, umuntu kuvyukuri yitaho ineza y'abandi bantu gusumba mbere niyiwe. Ko Bibiliya ivuga ko kuvyukuri dukwiye gushira abandi imbere. Izo n'ingendo kuvyukuri uri kuraraba
abantu uca ubona uti ujya no mukiza ujya nawe si Ego. kuko nimba ari wa muntu yegeranya ibintu byose yikwegera ko nimba ari wa muntu akavuzwe kose aca agenda kararaza abandi agira gute ubwo bukristo sibwo mugabo tugaruke ku by'ukuri ku by'ibanze nongera nemera yuko rimwe na rimwe amashengero adafise ubutumwa bwo kurabwira abantu ahagarara ku bindi bintu ugaca usanga rero abantu barafise ibintu ariko barumva muga bitabahindura ko atankomezi zirimo Kristo atarimo ngo abari we rufatiro abari we shingiro ari we shimikiro ibindi byose dukora ni bikino n'ibirori turimo rero duca tubwira abantu ku by'ukuri badashobora gutuma isi ihinduka kuko ni Kristo wenyine ashobora gutuma isi ihinduka iyo abantu batamufise bakaba bafise ibindi byo mu idini no mu mashengero tubigisha bakaba ariko bari inyuma y'ubutunzi n'amafaranga n'ibindi byose abandi ugasanga bari mu nsengero barondera gukira ingwara bariyo kubera abagwaye bariyo kubera ibinibi bariko barondera ibinibi ivyo ntibishobora gutuma ikibano gihinduka kuko nimba yagiye arondera gukira ingwara akiza ingwara ntasubira gukurikira Kristo aca agenda uko ashatse nimba yarondera ubutunzi aburonsa ahubwo butuma akora bibi gusumba rero ijambo ry'Imana canke ubutumwa ishengero rifise no kwigisha Kristo Ego. akaba ari we vy'ukuri akaba ari bwo butumwa abantu bumva akaba ari we shimikiro ry'ibintu byose kuko uwo niwe ashobora gutuma duhagarara tukaba umuco n'umunyu w'isi Ego. tudafise Kristo ibyo tuvuga byose nibyo tugenderamo byose nibyo tugereza gukora ziba ari ingufu z'umwana w'umuntu nazo ntaco zishika ko kubera yuko umuntu arananirwa umuntu kamere y'umubiri irafise uko ikora abantu rero bagendeshwe na mpemu yera ivyamwa vya mpemu yera bibaboneke ko ukuri ukwihangana ugwaneza ubwizigirwa ingeso nziza kujya vyanditse byose babigendere ku vy'ukuri ishengero ntawe uzobicisha mwijisho abakristo ntawe uzobacisha mwijisho ndakwibutse ko kera no muri sentare abakristo ntitwarahira abajije baba bazi ko tuvuga ukuri mugabo no munsi kubera abantu benshi babaye ababeshi no mu mashengero iwacu tubeshi uza gusanga bigoye ubu uravuga kuri umukristo mugabo agaca bakubwira ati none nanaka none nabariya nabo abakristo ntibatanga ibiturire ntibagira iki mugabo hari abagiye bakora ivyo bintu mugabo noremesha uwo wese azi ko yizera Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe areme kandi sumwe kandi si benshi bambe si baki bariho benshi muri kino kwisi yose bari mu rugendo babandanya rero wewe uyizi ko wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe bandanya urwo rugendo bandanya ukorera aho uri bandanya ku by'ukuri werekana ubuzima ru Kristo Imana izoguhezagira Eko murako cyane twari dushimire umutumire wacu tubibutsa neza yuko mu itezero rya kera hari habahizi twagiye turabona ba Danieli ba Meshaki ba Yosefu bahagarariye ibyo bizeye kandi byatumye igihugu gihinduka igihugu gihagira umugisha abantu barabizigira barabaziza n'ibibanza byiza cyane kuko bahagaze baboneka yuko bari mu bwenge bwa mbere bw'Imana kandi bakaba nabizigirwa mu byo bajejwe ivyo byo dufasha kugira natwe ubwacu tumenye ko nitwahagarara neza situzorondera abatwizigira ahubwo abo nyine bazoturondera ko dusanzwe turi abizigirwa rero twajya tukengurukire umutima wacu turabakengurukiye nanje nabakengurukiye cyane kandi ndakengurukiye nabariko baradukurikirana ego nagira nkerukiye nawe we urutizeyo mu byukuri nizigira neza yuko ivyo twaganiriye ni wabishira mu ngiro ukubaka ku rufatiro rwa Kristo ukubaka ku ijambo ry'Imana nta kabuza ikibano ishengero igihugu batakwizigira kandi uzokwama imbuto zizoheza zigatuma abandi nabo baca bugufi bakihana bakakubaza igituma uri ukuri nawe uzoca ubabwira aho wanywereye amazi y'ubugingo n'amazi guhindura Imana nibahezagire abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe ro Kristo Maison Lieu d'Espoir Ligue pour la lecture de la Bible Union des groupes bibliques au Burundi Alarme
Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.